hari ibintu vyinshi vraiment twifuza guhinyanyura ne mu buryo bwo gukonsidera aba barenganye haje imbere byo gutanga amanota ko muribuka mu gice ca gatatu abantu benshi abantu bari biteze ko bava ba mbere so bavuye ba mbere arabizi hari abimyidogo bitandukanye ariko ndikudatahura neza uko amanota agana aratangwa bivanye n'amakriteri bafatirako ariko ubu twavuze ati muri edition ikurikira zorabukuno aho hantu zohakorera ko cyane tukazokonsidera peut-être n'amavote ya public muri no edition nta kintu cyo kubabarira kizobamo ico ndakibemereye nta kintu cyo vuga ngo urumva ngo dufukerere ko umuntu aririmbe nabi hanyuma ngo dohorereko no kuvuga uririmba nabi tuzobimubwira kandi tuzobimwereka ariko kandi n'uririmba neza tuzokwaprecia ariko kandi tuzobikora mu bwitonzi ndetse n'ubuntu kugira ngo umuntu naho basitwo mukarira muga kameme ntaze kubona kumenga turi bikoko ndakunganira turaheza umuntu wese yoza no mutaye kumuririmbira ndaho hari uruhombo rurimo plus umuntu mwinvestisako twisakura kwinjiriza niho ubutunzi bw'umunyamushuha hagaze twisakora amenyekana aba umustar winjiza kandi iyo ureze ibikura bataciye ikigwari ngo abikirara agaruka kabigushimira nkuko twama tubikorana umutima wo gufasha turemeje ko tuzobifasha tuzoshika kwihangiro twihaye ari kugaragaza impano z'abakiri bato kugira ngo bishobotse hari abantu bashobora kubafata mu mugongo bafate mu mugongo bikunze ko tubandaye tubafata mu mugongo tubafate mu mugongo natwe hanyuma kwiyandikisha kwa ratanguye ndibaza mwaribonye ku mbuga zitandukanye gushika ubu akaba hari abajene barenga amajana 3 bamaze kwiyandikisha nubu baciyandikisha kubera kwiyandikisha kuzohera itariki 11 z'ukwindwi hama tukaba dusaba abamenyesha makuru amamedia ko bo dufata mu mugongo kugira ngo tumenyekanishe iryo higanwa kandi dufashe n'abantu bazoba bavuyemwo kubamenyekanisha kwerekana impano bafise kumbure ntibobura abantu bashobora kubafata mu mugongo bakabafasha ama production atandukanye ari ama audio ari ama video akagera kure nabo kuko ebwo Burundi bwejo ko twama tuvuga ego rero nabonye umwanya ugiye ati nitworanira cyane yari introduction gato gusa ko ndashikiriza ijanye na nanje naririmba nico gice cyakano kuno gitunganije hama nkuko bisanzwe ndazi ko mfise n'ibibazo byinshi nawe ushaka kubaza vyerekeye nanje naririmba yebeza ko akanya ko barakanyo ubu vyinshi bizakwishurwa mu bibazo muza kubaza mu bisanzwe igice ca mbere cyane naririmba mu 2021 cyari gifashe umugongo ku bice 30% gusa nibuka ko ico gihe twaronse abantu biyandikije barenga 1000 kwa cyari igice ca mbere cyane naririmba hari abamiyabaga myinshi bari bifuza kwerekana impano zabo rero buryo twakoresheje bwinshi ni buryo bwavuye mu mifuko yacu harabaye kwitanga kurenze ko bamwe de jury bama bitanga gushika ubu ariko byarakoze biratunganye igice ca kabiri cyane naririmba cyo cyari gifashe umugongo a 100% ucijana kwijana budget vraiment twatanze byafashe umugongo na PASAC Burundi cyo gihe yari kirafasha FIC budget ya Union Européenne yafasha kuvyerekeye ibintu vy'imico ya culture na art mu Burundi ico gice caragenze neza mbere na finale twayigiriye kuri arena aho vyabaye live ico gihe mbere muri baya 15 barenganye muri finale baragize ama repetition hamwe n'ama band baririmbye indirimbo zabo me en live igice ca gatatu naco mu bisazo twarigeze gusibisha igice kimwe ko muri 2023 naje narimba nigeze iba kubera iki kubera twayiteguye dusaba ama sponsor atandukanye nitwaronka ko twiteze ko tuzobura amatwe tumaze kugitegura neza carasivye igice ca gatatu cabaye muri 2024 igiherutse naco nyene mu bisanzwe tumaze kwitegura ati ubu turonse sponsor bizoba kandi vyarabaye sans sponsor kandi vyagenze neza n'igice ca kane twavuze ati nguno baje kibaza ati none ko mutararonka bizoba n'igice ca gatatu carabaye n'ubu turavyiteze ko bizoba ku nguvu z'abana batandukanye kandi bizogenda neza uko nyene mwabajije kuvyerekeye akarusho gahari kuri igice ca kane bitandukanye n'ibice bindi vyari bihari mu bisanzwe murazi ko ari ibintu biba live hari ama commentaire menshi baba bandika nabashikiriza basaba ico hinyanyugwa ico hinduka ukuntu vyokogwa
ari tuvyirengagiza turafata note tugakurikirana ivyo ibisabwa n'ababa basanzwe bakurikirana iryo higanwa. Hari ibintu vyinshi vraiment twifuza guhinyanyura me mu buryo bwo gukonsidera aba barenganye hajya imbere byo gutanga amanota ko muribuka mu gice ca gatatu abantu benshi abantu bari biteze ko bava bambere so bavuye abambere arabizi hari abimyidogo itandukanye ariko ndi kudatahura neza ukuntu amanota agana aratangwa bivanye n'amakriteri bafatirako. Ariko ubu twavuze ati muri edition ikurikira zorabukuno aho hantu zohakorerako cane tukazokonsidera peut-être n'amavote ya public ico abantu bavuga ati twe twifuza ko riyo buwa mbere bagamuha amanota tukaraba baronsa amanota menshi kaba kuri kategori indi y'amanota ico kintu kizoshirwa mu ngiro. Hama n'ibindi nyene bitandukanye bijanye n'ubuhinga ko tuvyoganiza twifuza ko muri finali nanje naririmba itomera nka finali herutse aho baririmbye ko murabiswa barinda indirimbo zabo ntibagira playback indirimbo zindi nimbo zabo biyandikira baronka ama beats bakaririmbirako. Eyo muri iki gice twifuza guhindura duhani ma beats atandukanye ko ama beats basanzwe bakorerako yayo bakoreye ko muri deuxième édition na troisième édition abo guca guhindura turabe ko shobora kwa juta yandi ko murasi ko muziki wo muhinduka muziki wo muri 2023 2022 ubu hari ibindi usanga bigezweho cyangwa kuraba ko twobashira to updating bagagera kuri urwo rugero gubu. Hama twaraba ko twogira na live muri finale bishoboze turonse uburyo kuko navyo bisaba uburyo ego cerekeye nozenya turi kumwe na Keshan Boy bwa mbere turi kumwe na Bantu Boy murazi tuma turi kumwe na Bantu Boy bwa mbere ko murazi ko Big Farious yari umwe mu membre de jury. Okay nico tumabona na logo ya Bantu Boy ko nabo nyene ni bano kwitanga kwa abantu bose baba bari ngaha. Iyo murazi ko Big Fizzo muri umwanya atari mu Burundi biragoye ntashobora kuba membre de jury ataba ari kunuzenya mu gihugu. Rero twaravye ati ninde umuntu w'umurapere wundi yo kwicara kuri iyo plus yashobora gutanga amanota ashobora kumviriza agatanga amanota ku bantu bagira rap ko ndibaza mwamubona abantu benshi baza muri ndirimba harimo aba rappers benshi ifo ko haba umuntu afise ejya nawe nyina asanzwe ariyo nuzenya yiwakora ashobora kugira gutanga amanota afite ubwo bushobozi bw'ubumenyi bwa hip hop. Hama ati benshi abantu bafite ama studio andi mwabrazi ko hariho kuza music ni studio ikomeye ngaha ihinyanyura n'indirimbo. Keshan Boy studio rahari umva n'abantu bashobora gufata mugongo nabo nyene bajya abajene bari hajya ashobora kuvuga ati je ndakwemera indirimbo zibiri mubabisigura ko ntazo mushira mu yindi studio ngaje gukorera afite studio ashaka kumushira hari akaca mukora indirimbo nawe nyene uko directement umva niyo preference uvuga dukorana membre de jury basanzwe bafite nabo nyene ama studio yinyanyura ku buryo nabo nyashobora guteza imbere abo bafite impano kuko nabo nyene mu vyo munuzenya muri objectif zabo no guteza imbere impano barafise ubwo buryo bwo kuvuga ati kafate mu mugongo umuntu tumuduze gushikane ku rugero urishimishije. Je kubeke bushimwe ico kibazo abantu benshi babaje guhiganwa babaza ico kibazo ati bushimwe ngifashe gute kuko bwa mbere abaza guhiganwa baba bari intéressé d'abord cyo baronka haye zihiganwa nivyo mu bice biheze cyambere nshaka kabiri bushimwe bwa turaba cyane bushimwe ngo amahera dutanga kuko ushaka umuha mu miliyoni 10 ko ushaka guteza imbere muziki yiwe ugasa muziki miliyoni 10 ntakije kumuteza mva nawe yoja muri studio adafise umuntu amukurikirana adafise umuntu azokurikirana imyaka umva nk'imyaka nk'ibiri canke umwanya muremure kugira ngo agere kure ama conseil coaching n'ibigi wasanga nizo miliyoni umuhaye ntazo zimufashije agiye burindi agiye kugura nk'impenda akagira umugambi basanga ya talent washaka guteza imbere siko rateza imbere tero ikintu shira imbere turatanga uburyo amahera ariko su uburyo bwotuma umuntu yeca atera imbere muri amafaranga bumuhaye kuko ndibaza ko mubizi amahigano yo kuririmba yatangiye kuva kera sinaje aririmba gusa twavuga ko naje aririmba ari ihiganwa iyo tuko ari media yateguye sana mu media ariko amahiganwa hareza pri muzika zabaye kuva kera harani mahigano ubu ahari atunganya n'ama media kandi batanga amafaranga menshi ariko mu nyuma yaciye nk'umwaka imyaka ibiri ukiyumvira ryo muntu yabaye wa mbere n'ujya higanwa vyagenze gute ugasanga nta terambere igeze agera muri uwo mwuga wo kuririmba. Twe turatanga ubushimwe dutanga amafaranga atari tuvuga ko ari nka encouragement gusanye transport avyumva uwa mbere twamatumuha miliyoni 2 wa kabiri tumuha miliyoni 1,500,000 wa gatatu 1,800 ariko twe dushira imbere cyane kuri ayo mafaranga dushira imbere ko kuri iyo avantage aba yaronse yo kugaragaza izo mpano ziwe kuko abantu benshi barakunda kubaza ati mbe turonka contact za naka twabonye zikuririmba iyo tumufate mu mugongo cyo nico dushira imbere cyane gusumba ubwo ayo mafaranga tubaha y'ubushimwe. Nk'umuntu yabaye wa mbere muri Nigeria aririmba igice ca kabiri muri 2022 mujya muhungu Jukyu
gushika ubu aracyasohora indirimbo kandi urugero agezeko sigo yari ariko ico gihe ataraja muri Nigeria aririmba kandi siwe wenyene hariho Isanamu Gang ni bamwe mu bantu baciye muri izo edition cyane muri edition ya kabiri babandanije bafite urunani hamwe bakaba bafashwa na Isanamu Entertainment turagereza tukabafasha bakurikirana mbere n'abantu bataba batsinze ko ikibazo baje ni ku bantu baba baratsinze n'abantu batigeze batsinda bahereye mu gice ca mbere cyo gukurakuranamwo benshi turabakurikirana baradukontakta hari byo tushoboye kubafasha hari nka equipment kugira bakore video hari uburyo butandukanye turabafasha na promotion kora amazi kuri Isanamu ari media turabana tubikora hama kandi hari igihe ushobora gusanga nk'umuntu umupropoza nk'ubufasha ntibimugwe neza abenshi mu Burundi mu gukwirukana nta gukubita arashobora kubera ko atabikeneye atarinze kuvuga vyinshi hama so bivuga ko birebire iyo uvuze nk'aho kantu nagira nshire kuko ikintu caje ukivuze ngo yatwaye award nta kiganiro ntaki ahubwo n'ama media nayo je nashaka kumenya ingene abanye nayo n'abaririmbyi kubera ko siritu ku mpano shasha hari ukuntu hariho ignorance neza yuko atari juki ko yari mushasha deja muri game ahubwo yategeza kwakirwa hama bamenyesha makuru bakamubaza kubijanye n'ukuntu award yakiriye kandi ntiyakwefye umengo yarakiri mu kibanza kesi yagarutse ni ya bashe kandi kuri bashe nagisiguye kare ko umuntu gusponsoriza ntabwo ari ngo amafaranga cyangwa ibiboneka umuntu ashobora gusponsoriza sero nuko avyumva rero nibaza yuko ngaha anya ari kiyago kandi kuba yaraba yagije kugezaho muzana muri conference nibaza yuko nico kiyago cyo kujya kuri bashe byari byoroshe cyane rero ntitwokirandira ko gusa numva umengo nko kwico kibazo cyuko umuririmbyi atwaye award akaba ari wacha rondera media atazi niya zironderera kubera ko twebwe twakoresheje umwanya bivaye n'abari mu kibanza mu mwanya nyene rero nibaza yuko ubu duhari muri conference kugira ngo hakosorwa amakosa yawe yarakozwe mu minsi iheze canke tuntu n'utundi murabona nta wera derere ariko cette fois numva umengo twobishiramo ingufu cyane bikazogenda kurusha uko vyagenze mbere yeah. Icambere na mbere kwanza nshimira Isanamu Media kubona ko ikora igikorwa gikomeye nk'iki. Icya kabiri nshimire abajiri bagenzanje kuko si igikorwa cyoroshe. Icya gatatu ndakwishure nkuko abajije abaririmbyi bashasha bagira baze guhiganwa tubaha impanuro nyabaki kugira baze biteguye. Icambere na mbere novuga yuko boza biyemera hama bitegure kuko ndazi yuko mu Burundi ari tala zivuka kira buri munsi baze biteguye umuntu azoze azi yuko aje guhiganwa aze kuza muri famille musicale hama aje kuvyagwa nk'umusani mushasha aza guteza imbere igihugu hamwe n'umuziki w'u Burundi. Murakoze cyane. Ndabaramukije. Nibaza yuko ahanini ikintu no kunganirako ntari Rwanda cha à gauche à droite no kuvuga yuko iri higanwa ryabayeho kugira ngo habeho aba jeune bafite talent mugabe izo talent zishoboye kuzamurwa zishoboye gushigwa hejuru hanyuma bashoboye nabo nyene kwiteza imbere ariko mugabo muri ivyo harabaho kwigishanya ni naco gituma twebwe iyo turi muri jury ntabwo umuririmbyi twibanda cyane ku kuririmba kwiwe gusa ariko turatanga n'impanuro kandi tukamubwira na juste hari ivyo nivyo tugira benshi badakunda kudutahuramwo kenshi hari gihe nk'umuntu umuparticipa cyangwa umuntu abaje guhiganwa kenshi usanga umenga twamukariye rero benshi bagaca babitahura nabi ariko ni juste ko niya image tuba dushaka gutanga kugira ngo buri mujene wese aza guhiganwa aze kuza yiteguye aze kuza ari prêt aze kuza ari sûr n'ivyo atuzaniye ngaho imbere ni nayo mpamvu ngiye kuri ico kintu bakora avuga ati tuba dushaka yuko umujene wese azoza yiteguye cyangwa uwari wese azoza guparticipa azoza yiteguye ni muri iyo ntumbero rero twebwe tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo hambavu yo kuririmba ariko nibindi vyose icambere na mbere aba yifitiye confidence muri we ikigira kabiri aba ari umuntu novuga yuko
ashobora kumva n'impanuro dushobora kumuha. Ariko jewe ico nohagararako cyane nuko umuntu wese aza ngaha muri isanamu media canke kuza guhiganwa muri iki kintu cya nanje ndaririmba, nuko yoza yiteguye, azoze yiteguye, kuko muri no edition nta kintu cyo kubabarira kizobamo. Ico ndakibemereye. Nta kintu cyo kuvuga ngo urumva ngo dufukerere ko umuntu aririmbe nabi hanyuma ngo duhorereko. No kuvuga uririmba nabi tuzobimubwira kandi tuzobimwereka. Ariko kandi n'uririmba neza tuzokwaprecia. Ariko kandi tuzobikora mu bwitonzi ndetse n'ubuntu, kugira ngo umuntu naho basitwo mukarira muga kameme ntaze kubona kumenga turi bikoko. So nico no kunganira cyonyene, ariko ibisigaye vyovyo no gushimira isanamu media bashoye kwiyumvira kino kintu, kubera ko urazi ni benshi bafite amafaranga no kusumba bano bantu, ariko muga adashobora kwiyumvira ico kintu cyo kuvuga ati bateze imbere impano. Murakoze. Kandi cyambere ni isanamu media kubona yadushize hamwe natwe tukazana izo nguvu. Par exemple kuri kote yiwanje nka kuza music mbandi ngaha kubera ndabe umuntu ushobora gufasha, kandi benshi turabafasha bivanye niyo tala tuba tubonye kuri uyo muntu. N'abandi nuko nyene baba bafise amazu akora umuziki, simpaka nko studio gusa, n'abamwe batanga uburyo Mama Lao Sikiliza, donc baba bari ngaha kugira bafashe ako kantu gato baba bafise. Donc kuri je novuga ko music nakazi kandi gakomeye, kandi karimwo novuga n'amafaranga. Mwe benshi nga murabizi ko mboni kubera ibintu bitaraba neza cyane, but we still keep going. Maybe ejo nizoba bimeze neza. Mugabo kimwe novuga, subira inyuma gato ku bantu baronga ayo mapri, ni ntabwo ari pri nini cyane, no ivuga ko ni support ya isanamu iba yatanze kuri icyo kintu, kubera abandi bantu babone izo mano, nimba bafise amafaranga bashiramo bafashe abo bajene. Pour dire que twe ngahe inge turabaririmbyi ari ahantu udashobora gushikana umuntu atari kumufasha kuri audio, maybe video. Turabikora conseil, education justement, n'impanuro zimwe. Mugabo ni ikintu gikuru kizihiganwa, ni kubera abantu bafise imitayi babone izo mpano z'abajene bagishirimwa amafaranga. Mugabo still gushika ubu novuga niyo komba turimo yo kwerekana izo campaign, abo bantu bafite amafaranga, ko umuziki nawo nakazi mu zindi kazi dufise ngaha mu Burundi. Kubera je pense que on ne peut pas vivre sans musique. Twese turabizi, il y a pas de médias sans musique, il y a pas de propagande sans musique. Na kintu na kimwe ibe muri eglise, donc from the scratch umuziki ukenewe mu bintu byose. So kuri jewe novuga ko ikintu fundika na mugudakiza no mu gisirikare araba amabandi. Tubona amabandi abavuza amatrompete. Donc kuri jewe novuga ko abantu bo bafise ako kantu gato babagwiza tunga bokazana tukagashira hamwe tugafasha aba baririmbyi. Naho twaba dufite ama studio, mugabo tukoshobora kumufasha indirimbo zibiri, album. Mugabo burya kugira ufashe umuntu album ukamushira muri highlights bisaba uburyo n'amafaranga menshi, kandi ari ahantu natwe dushika tukavuga reka nituze kuboneka nk'aba escrow muri ibi bintu n'aba bapeti, reka dusabe izindi nguvu ku ruhande. Donc kuri jewe novuga ko oui, la musique peut faire vivre. Ndakunganira turaheza umuntu wese yoza no mutaye kumuririmbira ndaho hari uruhombo rurimo plus umuntu mwinvestisako plus akura plus akakwinjiriza, niho ubutunzi bw'umunyamushuha hagati. Plus akora plus amenyekana plus aba umustar plus winjiza, kandi iyo ureze ibikura bataciye abikigwari ngo abikirara agaruka kabigushimira. Ndibaza ko
urabizi wewe rero tubwira ko tunatumira nabo bantu b'amakampuni kuza gufasha izi mpano zo muri nanje ndaririmba tubasaba namwe ko mogira mubatubwirira amajwi yanyu yagera kure nawe nkimbonesha kure nk'abajournaliste kabibutsa ko umuziki ari rumara muri communauté muri société babandanye bafasha amahiganwa bene aya kugira ngo tunganwe neza